iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunze ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 24 ukwezi kwa gatandatu y'umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Muri Republika Demokarasi ya Kongo hagiye gutangira igeragezwa ry'umuti wo kurwanya icyorezo cya Ebola watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu Burundi bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane abakobwa baravuga ko bakorerwa ihohoterwa ritandukanye harimo n'irishingiye ku gitsina. Iyo bigeze ku baririmbyiho biba ibindi bitandukanye. Byarabuzwe cyane yuko nkorana n'amashetani nja mu kuzimu umunsi wo guhimbaza isabukuru ryanje ngo ndara mu kaburi bafatira ngo kubera ndumusani. Mu yandi makuru mu mikino Cristiano Ronaldo yabaye umukinnyi wa mbere utsinze ibitego mu bikombe by'isi bitandatu bitandukanye. Kongo itsindwa na Colombia. Ayi mikino ntabacike gendi Yves Bucyana. Twafite n'ikiganiro cy'abagore ku ikoranabuhanga ririmo gufasha abagore n'abakobwa kubona ndetse no kugura ibikoresho bakenera mu gihe cy'imihango yabo y'ukwezi. Aya makuru hagarariwe na Bernal Bankukira. Mbere gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Prime Ndikumagenge yaduteguriye amakuru agezweho hirya no hino. Ishami rya ONU riramagara ku isi OMS rivuga yuko imyiteguro yaheze kugira hageragezwe kuva ku ndwiza imiti ibiri ya Ebola ishobora gufasha kurwanya ikiza cy'iyo ndwara mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abashakashatsi bazosuzuma ko iyo miti ibiri yo kurwanya imigera MBP 134 na Remdesivir ishobora gufasha kugabanya urugero rw'abicwa n'ubwo bwoko bwa bundi buryo. Umukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga yuko ico kiza kibandanya kugira umurindi uruta uwo twigoro two kukirwanya. Gushika ubu nta muti canke urucanco vyemewe biriho byo ku bwoko bwa Ebola bwa bundi buryo, ari nabwo bwateye ikiza cubo kimaze kwica abantu bashika hafi 280. Abamaze kwandura bose nabo bakaba bashika hafi 1,100. Tukivuga Ebola, ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Bufaransa bwimeje yuko hari umuntu wa mbere yanduye Ebola muri ico gihugu. Umuganga yari yatashe avuye mu butumwa bwo kugarukira ku bari mu kaga muri Kongo, byatowe ko afise umugera wa Ebola, ubu akaba yashizwe ukwa wenyene. Abategetsi b'u Bufaransa bavuga yuko bariko bararondera abo bose bafise aho bahuriye n'uwo muganga. Ubwo bushikiranganje bwongeye ko yuko ivyago vyuko abanyaburaya bageramirwa biri hasi cyane. Aya makuru na ya BBC. Abantu ibihumbi n'ibihumbi ubu nta muyaga nkuba bagira mu buraruko bw'Ubufaransa mu gihe ubushuhe bw'umurengera bubandanya kururumba mu buraya bw'uburengero. Uko gucika k'umuyaga nkuba muri Finistère bivugwa yuko kwatewe n'icuma cagize ingorane kubera ubushuhe. Ejo kwa kabiri Ubufaransa bwagize umunsi wa mbere ushushe cyane kuva hatanguye gufatwa ibipimo, kandi si mu Faransa honyene nkuko tuvyumva mu nkuru ya Hugh Scofield ari mu Faransa, mwumva mu ijwi rya Cyriaque Mahonayo. Ubwo bushuhe buriko burimuka bugana ubuseruko, ariko ibipimo biracari hejuru cyane kandi ntibisa n'ibizomanuka imbere y'impera z'iyindwi. Hano mu Bufaransa amashuri ibihumbi yongeye kugarwa nibura ku gice c'umunsi, kandi abantu bahanurwa kudatembera cyane. Umwe mu bashikiranganje yavuze ko Ubufaransa buriko buremera ko ari igihugu gishushe kandi ko butegeza gutunganya ibintu ukundi. Nk'akarorero gusubiramwo ikirangamisi c'amashure, gushishikariza abantu gukorera imuhira no guha amashure n'ibitaro ivyuma vyinshi byo gutanga akayaga. Igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha yuko kiriko kirashiraho ingingo z'umutekano imbere y'igihe ntarengwa catanzwe n'imigwi ishaka yuko abanyamahanga batagira ivyangombwa boba bavuye muri ico gihugu imbere yuko uku kwezi guhera. Umuvugizi w'igipolisi yabwiye BBC yuko hazokongerezwa abapolisi barungikwa gucungera umutekano mu gihugu kugira bakingire abantu n'ibikorwa remezo bikomakomeye. Yashimitse mu kwibutsa yuko nubwo kugira imyerekana ari uburenganzira, gutera ubwoba no gusambura bitazo kwihanganirwa. Igipolisi kiriko kirakora amatohoza
kukugene abarongoye imyiyerekano bigenjeje nubwo gushika ubu ata muntu n'umwe arafatwa. Ibihumbi by'abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye vya Afrika baramaze gusubira iwabo, abandi nabo baguma barondera ico bafasha gutaha. Latifa, urakoze cyane Prime. Dutangiye amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga ko umuti w'igeragezwa wa Ebola ugiye gutangira gukoreshwa kugira ngo ufashe guhagarika iki cyorezo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS uvuga ko uwo muti uzatangira gukoreshwa kugeragezwa ku barwayi. Bernard Bankukire yaduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Itororokanizo ry'amakuru Reuters risubiramwo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko iki gihugu catanze umuti ukiri mwigerageza wo gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri wakozwe n'ihinguriro ry'imiti MAP Biopharmaceutical kugira ngo ukoreshwe mu kugeragezwa ku bagwayi mu ntumbero kurwanya ikiza kiriko kiriyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri email yahaye Reuters, uno muvugizi yavuze ko uwo muti uriko uratangwa muri Kongo Kinshasa kugira ngo ukoreshwe ku bw'impuhwe kandi no gufasha kwihutisha igeragezwa ryawo ku bagwayi b'ico kiza kiri mu bihugu bimwe bimwe vyo muri ako karere. Gusa ntavuga igitigi ca doze zohabwa Kongo. Inyuma yuko Amerika ihagarikiye ibikorwa vy'ishami ryayo rijeje iterambere mpuzamakungu USAID ikongera ikagabanya imfashanyo yaho itanga, ubu iriko itanga intererano ntoyi mu gufasha guhagarika ico ikigo ca Amerika kijeje kurwanya no gukinga ingwara cita ikiza gikomeye cane gushika ubu ataburyo nyabwo buraboneka bwo kukigwanya. Uno muti uzwi mu mfunyapfunyo nka MBP 134 uzogeragerezwa hamwe n'uwundi uzwi nka Remdesivir mwigeragezwa rirongowe n'ishami rya ONU rijeje amagara y'abantu ku isi OMS hamwe na kaminuza ya Oxford. Mu Burundi muri iki gihe urubyiruko n'abakozi basigaye bakoresha imbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga mu mibereho yabo ya buri munsi, ibintu bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka yashize. Ariko kubera ko muri icyo gihugu hataratera imbere uburyo buhamye bwo kugenzura no kurinda umutekano w'izo mbuga, birangira zikoreshejwe mu bikorwa bibi bitandukanye harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuhanzikazi Marlene Kamikazi ukomoka mu ntara ya Gitega n'umwe mu bahuye n'ingaruka z'ibi bikorwa bibi mu buryo budasanzwe. Ni inkuru twateguriwe na Judasi Hundimundo. Iyo ukunze bitaba ngombwa ngo ukunde, kuko iyo ukunzwe bitaba ngombwa ngo ukundwe. Umuririmvyikazi Marlene Kamikazi batazira Bi Charlie ariko yiyibutsa rumwe mu ndirimbo ziwe akunda cane. Muri urwo ruririmbo yise Ntibuka ashimikira ku butumwa buvuga ingene umusore ashobora guhemukira umwigeme agakurikira izindi nkumi zigezweho. Kamikazi asanzwe akunda kumenyekanisha ibikorwa vyiwe vy'umuziki abicishije ku mbuga ngurukanabumenyi agashirako n'amafoto bijanye. Yamara umwumvise ariko arahibongoza ntibomenya ko izo mbuga yaziboneyeko amahano. Hari abantu bagiye bamutyoza mu kivunga baciye kuri izo mbuga nyene bakamwita isimba rubebe. Ivyo bamutuka ntivyari ivyo gusa. Byaravuzwe cyane yuko nkorana n'amashetani nja mu kuzimu. Umunsi wo guhimbaza isabukuru ryanje ngo ndara mu kaburi bafatira ngo kubera ndumusani. Akarimbo kanje kavugijwe kw'iradiyo indwi mw'indwi zibiri bakumva kakunzwe ngo wakorana n'amashetani, akaba ari abo bahera bavuga ngo je nja mu kuzimu na nyakuzimu sinzi yo kuri. Marlene Kamikazi avuga ko hageze igihe ata n'umuhungu yubahuka kumuresha, ubuzima buramuremera rwose. Nari nagize n'umuntu yongomwa akavuga yuko twobana ariko iwabo baravyanka ati ntivyokunda ntutuzanireho, kubera urumva amajambo yari yabaye mabi, yari yabaye menshi. Jewe naraguma mu nzu kubera gutinya gusohoka hanze, kubera uko nasohoka kose umva ngo wamubonye wa wundi. Justin Mugisha yize ivyerekeye imibereho n'inyifato, akaba kandi yarakoze icirwa ku kuntu abakiri bato bakoresha imbuga ngurukanabumenyi mu kwinezereza. Uyu muhinga avuga ko ingendo yo guhohotera abantu mu buryo bushingiye gitsina iva hanini kwishari n'inzigo canke ku bugizi bwa nabi bufitaniye isano no gushaka gukanga canke gucinyiza umuntu. Mugisha avuga ko iyo ngendo ishobora gutuma ingo zisambuka ku bubatse canke umuntu agatinya kuja habona. Hari n'izindi ngaruka. Uzindi ngero ashobora kugira ingorane z'ihungabana y'amagara yiwe mu mutwe, ariko kandi ashobora gufata n'ingingo zitandukanye, kwiyahura,
canke kwihereza ibiyayuramutwe kugira ngo yibagize ivyo bibazo ariko aracamwo. Uwo muhinga ahanura abakoresha imbuga ngurukanabumenyi kwirinda gupfa ivyo bashizeko kubera ngo bishobora kumara igihe kirekire bitarafudika. Ubu buhinga ntibwibagira, hari aho uzubona bakuzaniye agafoto k'imyaka 10, tuca twibaza rero iyo myaka 10 bakuzaniye kumbura isanamu utarucifuza kubona. Nubwo ihohoterwa Marlene Kamikazi yagiriwe ryamuhungabanije cane, yabwiye BBC Gahuzamiryango ko uko iminsi yigira imbere ariko agenda amenyera kubibamwo buke buke. Ubu mbere ngo aherutse no kuronka umusore amugomwa anamutahura. Baherutse gushinga urwabo bakaba bafise n'ikibondo. Gildas Yihunda Impundu, BBC Gahuzamiryango i Nairobi. Dukomeje n'aya makuru mushobora kuba mwabyumvise mu makuru yacu ku bushyuhe bwinshi bukabije mu Burayi bw'uburengerazuba cyane cyane mu Bufaransa aho hari n'abantu bamaze guhitanwa nabwo. Urugero ni mu mujyi wa Toulouse mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu aho uyu munsi ubushyuhe bwageze hejuru ya dogere Celsius 40. Mu kanya gashize navuganye na Jean Claude Nyonizigiye umwe mu batuye muri uwo mujyi hambwira uko babayeho muri ibi bihe by'ubushyuhe bukabije. Jewe ndi mu Bufaransa Toulouse, ibintu bimeze nabi cyane. Uno munsi tugeze kuri 46 dogre. Ni ibintu bikomeye cyane, abantu ntibagishobora kugendagenda amabarabara, kurumva hasi haraturira, ibihe byose n'umuriro. Amapisine yose, amapisine municipale yaruzuye, abatashoboye kuba bari kubuzi urumva ntibashobora kuguma mu mazu baje mu mapisine. Muri ayo mapisine urumva amazi abashushe, babwifashe nabi cyane. Hanyuma ubwo bushyuhe bwatangiye ryari, ese bumaze iminsi ingahe? Ubushuhe bwatanguye mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu niho bwatanguye kuduga ku rugero ruri hejuru. Mugabo iki cyumweru ibyumweru bibiri biheze niho byatanguye kuba bibi cyane. Hanyuma ubwo mu mirimo ya buri munsi se nk'akazi cyangwa amashuri byo byaba byaragizweho ingaruka n'ubu bushyuhe? Yego, abana bamwe ntibaja ku mashure, barababwiye yuko umuvyeyi bishoboye yuko yogumiza umwana we muhira kubera ku mashure ntibashobora kwakira abana bose kubera ubushuhe buriho. Hanyuma ubuzi busanzwe nk'abantu bakora mu mabarabara canke bubaka amazu bazinduka mu gitondo kare saa 5 y'umurango bakaba bahejeje kubera batashobora gukora poko apremidi kuva saa 5 gushika saa 3 y'ijoro, saa 4 y'ijoro ubushuhe bukaba bukiri bwinshi cyane. Haba hari abantu wenda se barwaye cyangwa bajyanywe kwa muganga bitewe n'ubushyuhe bukabije? Abantu barapfa, ntituramenya igitigiri neza mbwa abantu barapfa, nk'abantu usanga bashaje bari mu zabukuru bafite imyaka myinshi, abandi usanga baragira amareze menshi cyane, nico gituma basaba yuko umuntu yinywa amazi menshi cyane. Hanyuma wenda kugira ngo mwirinde nk'ubwo bushyuhe bukabije ese mubigenza mute? Leta yarabwiye abaturage yuko udafite icaje gukora hanze yuko yoguma mu nzu akugara amadirisha kugira ngo agakanye na gatoya ko bakinjiye mu nzu mw'ijoro kagumeyo. Hanyuma nk'abantu batagira amaclimatiseur mu mazu yuko baja mu macentre commerciale, mu masoko, ahantu hari amacentre commerciale, ama espace manini kugira ngo bashobore kuja kunyegera y'iryo zuba. Ubwo nk'umuturage udafite ubushobozi bwo kugura climatiseur cyangwa se ikindi kintu cyamufasha kuba ubushyuhe bwagabanuka, hari icyo leta iri guteganya kuba yamufasha? Leta itegekanya no gutanga izo mpanuro bogendera ko, hanyuma no kubabwira yuko ushobora kuja mu masoko ahantu hari haniniya usanga hariho amaclimatiseur bakaja kwicarayo kamarayo umunsi wose kugira ngo uhunge ubwo bushuhe, kuko na ventilateur usanga ishizana umuyaga ushushe ntiba igufasha kuzana umuyaga ushobora kuba ukanye ukonje. Hanyuma se wenda ku bijyanye n'ikibazo cy'amazi cyangwa se n'amashanyarazi ko tuzi ko hari igihe ucana itara naryo ugasanga rikongereye ubushyuhe, kuri icyo kibazo cyo byaba byifashe gute? Cyangwa se ku bijyanye n'amazi, amazi arahagije yafasha abaturage? Amazi arahagije mu mabisi atwara abantu barashirayo amazi, hanyuma amazi mu masoko bakayagurisha.
ikibazo c'amazi ntacyo dufise kubera amazi arahari mugabo ugiye nko mu masaha ya mugoroba kuva saa sita kumanuka bashobora gusanga no mu mamagaze ajya amazi baba bashize mu mafrigo yaheze. uwo yari Jean Claude Niyonizigiye umwe mu batuye mu mujyi wa Toulouse mu Bufaransa watubwiraga ko babayeho muri ibi bihe by'ubushyuhe bukabije. Reka dukomereze mu Rwanda aho aborozi biteguye guhura n'izuba rikaze ry'impeshyi rituma aho ubwatsi bw'amatungo bugabanuka cyane, aho hari bamwe abandi babibonyemo uburyo bwo gukorera amafaranga. Ni mu ntara y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'izuba ryinshi, aho hari abahinzi bize uburyo bwo guhinga ndetse no guhunika ubwatsi bugaburirwa amatungo bagamije kubugurisha ku borozi. Bamwe bavuga ko babihinduye akazi gahoraho ndetse n'aborozi bakemeza ko ubuhinzi bushya bwagabanutse. Ni mugenzi wacu Jean Claude Mwambutse dutegura inkuru ku buryo burambuye. Uru rubingo rwitwa Kakamega. Urubingo rugira amazi menshi. Ngendahayo Ismael, umuhinzi wo mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, aranyereka ubwatsi bw'amatungo yahize mu cyanya cye kingana na hegitari 2.5. Ni ubwatsi buhinze ku musozi uhanamye, nyamara bwo buratoshye nubwo ari mu gihe cy'izuba rikunze kutorohera iyi ntara y'Uburasirazuba. Biratangaje kubona umuntu wafashe icyemezo cyo guhinga ubwatsi ku buso nk'ubu, nyamara abandi bibanda ku bihingwa bibatunga. Kuri we ngo yatekereje cyane ku matungo ye, ariko by'umwihariko azirikana akayabo azakura mu bwatsi mu gihe abugurishije. Nk'aka karingoti aka konyine kaduhagazemo gashobora kuvamo nk'ibihumbi nka 300 ku bwatsi honyine. Uramutse ugiye mu mbuto ntabwo waburamo nka miliyoni nk'ebyiri cyangwa hagati y'ebyiri n'eshanu. Rutayisire we ni wo mu karere ka Nyagatare bituranye. Ubwatsi ahinga bumufasha kugaburira inka ze, ariko kanasaguraho ubwo agurisha ku borozi. Hari ahantu mubonye nasaruyemo hafi miliyoni igera miliyoni 1.6 million. Kandi urabona ko ari ahantu hatoya, kandi noneho ibisage byo hejuru mbigaburira inka. Harimo inyungu ebyiri, hejuru tukuraho imbuto tugakuraho n'ubwatsi bw'inka. Muri iki gihe cy'uruzuba kubona ubwatsi ni ingorabahizi ku borozi, ndetse mu bihe byashize hari igihe cyageraga amatungo agapfa kubera kubura ubwatsi. Ngo umworozi ashobora gutanga byose kugira ngo atabare amatungo ye. Birabungura kuko gatuma ubwatsi burakenewe. Ubwatsi abantu barabubura. Muri iki gihe cy'amazuba abantu inka ziragenda zigashonja, ihene zigashonja, ku buryo none asigara avuga ati bumpera yushaka ariko bumpe. Ubwatsi rero ni business nziza, ariko kandi na solution ku borozi, kuko ubu gusanga aborozi benshi boroye nta bwatsi bagira n'abantu, abandi ntibashaka kubihinga. Ariko kandi buri gihe mu gihe cy'izuba ugasanga bagarutse bavuga ati mumpe two kuramira inka munco mushaka. Ubwatsi bw'amatungo bubura mu gihe cy'izuba, nyamara iyi imvura igwa buboneka ku bwinshi, hakaba n'igihe bwangirika. Kubwumisha bukabikwa igihe kirekire ni imwe mu nama zigirwa aborozi, ariko ngo bagomba no kwirinda kwangiza ibisigazwa by'umusaruro byatunganywa bikagaburirwa amatungo. Buri sezo uteranyije ubuso bw'ibigori n'ubuso bw'ibishyimbo, yewe ndetse n'ubuso bw'umuceri, ibyo byose ni ibintu inka zarya, ariko inka zabirya neza binyuze mu mashini kugira ngo byorohe. Ubundi copa yitwa urwuri rwa kabiri, nayo ubwayo ibarwa nk'urwuri, kuko ifata bya bintu byose inka zitabashaga kurya ikabisya, inka ikabirya. Leta ishishikariza abahinzi n'aborozi gushaka imashini zisya ubwatsi, cyane cyane ibisigazwa by'umusaruro. Hari aho leta yunganira abahinzi ku kiguzi cy'izi mashini, ndetse n'abandi byorohereza kubona inguzanyo ibafasha kugura ibi byuma. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu ntara y'Iburasirazuba. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa arakoze cyane. Ubu ni 1:48 mu Burundi no mu Rwanda, ni 1:48 i Nairobi. Muri Kenya ni 12:48 mu Burundi no mu Rwanda. N'umwanya wo kumviza bikuye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye va mu mikino rwose. Niba waremeye ko dusubirana tukongera gukundana nka mbere, kura abandi bakobwa mu buzima bwawe. Shehe wanjye, ibyo nsabye niteguye kubishyira mu bikorwa, ariko uranyihanganira bitware buhoro. Ndavuze ngo sinshaka reya hano ni wawe Kiri. Ndabyemeye nyakubyara, icyo ngusaba ni kimwe mukunzi. Ni iki? Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana.
imikino y'ubwoko bwose. ndabajuje bakunze imikino kuri BBC. Cristiano Ronaldo yatsinze ibitego bibiri mu bitego bitanu ku mwuka Portugal yashose ikipe ya Uzbekistan. Ati ndagarutse. Bernard Bankukira. uyu mukinnyi w'imyaka 41 rero ntivyari kumukundira guhisha uko yiyumva canke ngo yigumizamwo umunezero wiwe mu gihe ariko yigina kuba abaye umukinnyi wa mbere umateka yinjije igitsindo mu nkino z'igikombe c'isi zitandukanye kandi yabaye inyishu ibere cyane ko munigura bamufata nk'utagishoboye. Ronaldo yari yanegwe cyane nyuma yaho Portugal inganije na Republika Demokarasi ya Kongo igitsindo kimwe kuri kimwe muri kino rwayo rwa mbere go mu mugwika. Ni mu gihe abandi bakinnyi bakomeye ku isi harimo Lionel Messi wo muri Argentine, Kylian Mbappe w'Ubufaransa, Erling Haaland wo muri Norvege, Vinicius Junior wa Brazil hamwe na Harry Kane w'Ubwongereza bose bari bakoze birashimwa mu ndwi zibiri za mbere ziriganwa. Nubwo Ronaldo asa n'uwacerewe nawe nyene yarivyukiranije. Byamusavye iminota 6 gusa kugira ngo yugururire ku gitsindo kidasanzwe ku mupira yarahawe na Joao Cancelo. Mbere yahavuye yinjiza n'ikindi gitsindo ciza imbere yuko igice ca mbere kirangira ku wundi mupira yahawe na Bruno Fernandes. Urakoze cyane Bernard. Mu yindi mikino Republika Demokarasi ya Kongo yarayitsinzwe na Colombia 1-0. Colombia yahise ibona itike ya 1/32 naho Kongo izategereza umukino uzayihuza na Uzbekistan. Gutsinda byayiha amahirwe yo gukomeza ikizera kuza mu makipe azaba aya gatatu yitwaye neza. Hagati aho kandi umufana ukomeye cyane w'iyi kipe uzwi ku izina rya Lumumba Veya cyangwa se igishushanyo kizima yagaragaye bwa mbere nk'umufana mu gikombe cy'isi areba uwo mukino batsinzwemo. Michel Nkuka Mboladinga yamenyekanye cyane mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu AFCON giheruka aho yigana igishushanyo cy'uwaharaniye ubwigenge bwa Kongo Patrice Lumumba. Ahagarara atanyeganyega mu mikino yose. Ntiyashoboye kwitabira umukino ufungura wa Republika Demokarasi ya Kongo bakinnyeho na Portugal kubera amabwiriza ategetswe yo gushyirwa mu kato kubera icyorezo cya Ebola. Ni mu gihe ikipe ya Ghana Black Stars yaguye miswi n'Ubwongereza 1-0 mu mukino wabo wa kabiri w'amatsinda. Bityo amakipe yombi agomba gutegereza umukino wa nyuma kugira ngo hamenyekane uzasoreza ku mwanya wa mbere mu itsinda. Nyuma y'uko Ubwongereza bubonye intsinzi ya 4-2 mu mukino wa mbere wabahuje na Croatia, abakunzi babwo bizeraga ko bukomeza uwo muvuduko, ariko ubwugarizi bukomeye n'imyitwarire myiza cyane y'abakinnyi ba Ghana byazimije burundu ubukana bw'ubusatirizi bwa Three Lions. Nyuma y'imikinire itari myiza y'Ubwongereza, icyizere cy'uko bwazegukana igikombe nacyo cyagabanutse. Mudasobwa idasanzwe y'ubushakashatsi ya Opta ikorera buri kipe iri mu gikombe cy'isi ijanisha ry'amahirwe yo kwegukanira irushanwa ivuga ko Ubwongereza bufite amahirwe 9.5% yo gutwara iki gikombe. Mbere y'uko irushanwa ritangira, Ubwongereza bwari buri ku ijanisha rya 11% ryo kwegukana igikombe, ariko ubu bwahanantutse bugera ku 9.5 nyuma ya Argentine iyoboye urwo rutonde, Ubufaransa ndetse na Espagne. Turebe noneho imikino iteganyijwe uyu munsi. Bosnia irakina na Qatar, Ubusuwisi buhure na Canada, Maroc irakina na Haiti, naho Brazil icakirane na Scotland. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze. Reka dukomereze mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba. Umugenzi wacu Yvette Kabatesi yaduteguriye ikigiye kugaruka ku ikoranabuhanga ririmo gufasha abagore ndetse n'abakobwa kubona ndetse no kugura ibikoresho bakenera mu gihe cy'imihango yabo y'ukwezi. Reka tucyumve. Mwiriho neza. Uko ikoranabuhanga ritera imbere ni nako abarikoresha bagenda boroherwa mu buzima bwa buri munsi. Muri bo harimo abagore n'abakobwa baterwaga isoni no guhaha ibikoresho birimo iby'isuku yo mu mihango mu maduka. Ubu bakaba barayobotse guhaha utwo dukoresho kuri internet binyuze mu kigo Kasha Rwanda. Aba ni bamwe muri bo. Isoni ntizabura, urumva guhagarara ahantu hari abagabo
abana ngo nashaka gutega isiniyi akayiguhereza mu ntoki ntawe ugupfunyikiye buri muntu wese akamenya icyo ngiye kugura ariko muri kasha ntangiye kodaringa narabikunze cyane kuko babinzaniraga bifunze neza nta muntu umenya ikintu mpashye n'umuturanyi nyine bakabona moto igaparika bakampereza ninjiza ibintu ntawe uzi icyo mpashye. Nagiraga ipfunwe cyane kuko nigeze gukoresha uburyo bwo kuringaniza urubyaro nkoresheje udukingirizo noneho nkajya ntekereza ukuntu ndi bujya muri botike kudusaba nkumva ngize isoni noneho mfata iya mbere njya muri centre de sante ndavuga ndashaka kuringaniza urubyaro nkoresheje udukingirizo baratumfunyikira ndagenda numva rero nagize ipfunwe zo kujya kutugura muri karitsiye kandi aribyo byanyoroheraga ndemera njya gutonda umurongo kugira ngo ntubone. Kasha Rwanda aba bagore bahahiraho ni ikigo cyashinzwe n'umunyamerikakazi mu ntangiriro z'uku kwezi kizihije imyaka 10 gitangije izi serivisi. Nogey Gakoni ahagarariye Kasha mu Rwanda. Byabaye tariki 5 z'ukwa gatandatu nibwo Kasha rimaze imyaka 10 itangiye gukora ariko cyane cyane ku Rwanda byari bisobanuye ikintu kinini kuko Kasha yatangiriye mu Rwanda nyuma yaho nibwo yatangiye kujya mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika ubu ngubu ikaba iri mu bihugu 9 harimo abarenga miliyoni 15 bakoresheje iyo service ariko abo ngabo ni muri rusange mu bihugu byose turimo ariko nka 60% yabo nabo mu Rwanda. Kasha yatangiye cyane cyane ari ibikorwa by'isuku n'ubuzima bifokasinga ku bari n'abategarugori harimo ibikoresho by'isuku nk'amakotex nka za emergency contraceptive pills bya binini byo kuboneza harimo n'udukingirizo byari ibikoresho bigiye bitandukanye n'ubu turacyabitanga icyahindutse nda nuko twongeyemo inda n'ibindi bikoresho byinshi kurenza. None se ibyongewemo nabyo bifitanye isano n'abagore n'abakobwa? Ntago ari ku bagore n'abakobwa gusa ariko n'ubundi ibyongewemo nabo barabikenera kuko cyane cyane nk'abategarugori hari ibikoresho babagura ugasanga nk'umugabo we abana be hari ibikoresho n'undi ari bukenere hari ibikoresho ari bukenere mu rugo yaba ari ugukoresha farumasi yacu ya online ibyo byose nibyagiye byiyongera bivuze yuko n'ubundi nibyo kugira ngo bifashe cyangwa bigabanyirize umutwaro wa mutegarugori uri mu rugo afite izindi nshingano ari gukora afite ubundi buzima ku ruhande ariwe mutima w'urugo bikeneye cyangwa ugomba kujya kubihaha bimufashe mu buzima bwa buri munsi. Uretse ibikoresho by'isuku abo bagore bagurira muri Kasha iki kigo cyashizeho n'uburyo bwo gukorana nabo bari n'abategarugori. Aline Mukanduti ni umwe muri aba bagore bakorana na Kasha amazemo imyaka 7. Byarakimariye kinini cyane wenda nk'urugero naguha natangiye muri Kasha ndi wa mugore ukora upfundikanya utuntu twose tukanga ariko ubu ngubu ndi wa mugore ushobora gukora nkaba nabika udufaranga nkaba natungura n'umutware nkamubwira nti mfite miliyoni 2 ese twazimaze iki. Byaramfashije cyane. Uburyo bwo guhahira kuri internet si buri wese ushobora kubugiraho ubushobozi. Ese bigendera gute abifuza guhaha ibikoresho by'ibanga bikenerwa n'abagore? Nogey Gakoni nanone uhagarariye Kasha mu Rwanda. Ntago kugira ngo ukoreshe Kasha bisaba kuba ufite internet gusa. Hari uburyo butandukanye ukoresha kugira ngo ubashe kuba wabona service zo muri Kasha. Ushobora guhamagara ku mubare wacu utishyurwa ushobora no kuba wakoresha code USSD code ari byo cyane cyane nk'abantu badafite internet biborohera kuba bakoresha kuko umuntu ufite n'akaga telefone gatoya k'amatushe nabyo birakunda nabwo unyura muri ubwo buryo ukabasha kubikoresha service za Kasha. Kasha ivuga ko igitangira abagore n'abakobwa batumvaga neza ubu buryo bwo guhahira kuri internet gusa ngo byagiye bihinduka. Imbogamizi twari dufite mbere harimo no kuba umuntu yabasha kumva ngo yasaba imiti ari mu rugo yasaba ibyo bikoresho ari mu rugo akumva ko byamugeraho kuko mu Rwanda izo service ntizari zihari. Yumvaga ko agomba kujya kuri boutique kuba yabyigurira ibintu nk'ibyo. So ubu ngubu mu rugendo rw'imyaka 10 hari byinshi byagiye bihinduka. Habayeho adoption abantu ubu ngubu basigaye bumva ko akongera n'icyizere akumva ko yakoresha ako kanyenyeri ibikoresho by'akaba yabisaba bikamugeraho mu rugo atarinze kuhava. Nogey Gakoni uhagarariye ikigo cya Kasha mu Rwanda. Ni naha rero dusoreje muramuke neza. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi harakoze cyane no tuyeje ku musozo w'amakuru tukabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yo gusoza reka twongeye tuyibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twababwiye ko agiye gutangira igeragezwa ry'umuti wo kurwanya icyorezo cya Ebola
watanzwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu Burundi twumvise ko bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane abakobwa bavuga ko bakorerwa ihohoterwa ritandukanye harimo n'irishingiye ku gitsina. Naho mu kiganiro cy'abagore tumaze kumva ku ikoranabuhanga ririmo gufasha abagore ndetse n'abakobwa kubona ndetse no kugura ibikoresho bakenera mu gihe cy'imihango yabo y'ukwezi. Twabutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye ni BBC Gahuza Miryango ndetse mugasura na website yacu ni bbcgahuza.com. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Shalon Jeruto. Aya makuru yarahagarariwe na mugenzi wacu Bernard Bankukira.